Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubandanya gushikiriza imisi yose n'umwanya w'amakuru tugiye kubashikiriza muri uyu mwanya bandanya kuvugwa cane muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu kw'itariki ya 17 Kigarama. Amakuru rero tubazaniye muri uyu mwanya kabagiye kwibanda ko ariko avugwa cane mu mutekano ndetse n'agateka kazina muntu bibandanya kubera mu gisagara ca Bujumbura n'akamaramaza. Muraza kumviriza rero ivyavuye mu matohoza igipolisi coba carakoriye kuri Buja Cafe, niho Alice ntaho kagiye mu kenyezi twababwiye yagandaguriwe kwa Generale Isidori. Muraza kumviriza rero vyinshi vyavuye muri ayo matohoza nyuma yuko abantu batandukanye bari bavuze ko akwiye gukorwa. Nakamaramaza muraza kuvyumvira. Ikindi kandi nuko miyandi harabana n'umutekano hari umukenyezi yitwa Konsili mvuye kure yariwe no mu polisi none ageze mu bitaro ndetse bikaba vyakomeye. Ivyo dosiye navyo mukaza kubikurikirana muri aya amakuru. Ikindi kandi nuko muraza kumviriza imyidogo yabakukurutse muri kaminuza y'ubu Burundi mu mwaka wa 2020 abo bariko basaba gutunganirizwa kugira ngo ibibazo vyabo bikemuke. Muraza kumviriza rero ibirabana n'imyidogo yabo. Ayo makuru nandi yose twabatunganirije mu kanya gatoyi ni inkuru imwe ukwayo. Ico ngusaba nuko ufyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza. Tangurire kuri iyi nkuru ya mbere nkuko mpejeje kubivuga mu mpfunyapfunya. Hari amatohoza yoba yarakorewe kuri Buja Cafe, ni kuri ya dosiye ya Alice ntaho kagiye. Nyuma rero yaho havuzwe inkuru nyinshi ingene bitumvikana ko inyuma y'imisi 10 Alice ntaho kagiye gandaguwe n'igipolisi kitari bwaje gutoza kuri Buja Cafe, aho Isidori no muhisi bari basangira icaye mu gatondo ku muhisi yicwa nta saha yahaciye rero abapolisi batagiyeyo. Hari ubutumwa rero bwoba bwaratanzwe n'umwe mu bakiriya ba Buja Cafe. Yaragize ati nagira ndabamenyeshe ko naraye ntangaye ejo nari kuri Buja Cafe hanyuma mbona murasubiriye kuvuga ku bijanye n'urupfu rwa Alice ntaho kagiye. Twese abajayo muri kino gihe tuba twifuza kubaza tugatinya, ariko rero wapfuye guheza kubivuga ko inyuma y'isaha haboneka abapolisi baraje baza gukora amatohoza ngo biranashobora kuba ari abakora mu iperereza. Bamwe bari bambaye impuzu zisanzwe abandi iz'igipolisi ndetse abari ngaho ntibashotse bamenya neza ivyari vyo, ariko rero uwo yatanze ubutumwa yarabajije umukozi waho bazinanye niwe rero yavuze ko igipolisi cari kije kubaza ivya Alice ntaho kagiye. Catangaje ariko ntibigeze bakora amatohoza nyezina, ahubwo baje kurondera abantu batanze amakuru. Hari abakozi bose barabatse amatelefone babasaba kuyakuramwo kode, babasaba kandi kugubizamwo internet, baca bazijana mu biro vy'uhagaba barasoma ama message yose barabura, kandi barahamaze umwanya utari muto bagifise za telefone. Niko rero uwo yatanze ubutumwa agira avuga. Ikindi rero abana yagira ati yaba uvugana n'umuntu ahakora baraye bamufashe, ariko rero ni ibintu bitangaje kuko biboneka ko babajwe nuko vyamenyekaye ko Generale Isidori yaje gusangira na Alice kuri Buja Cafe kubera bica biboneka ko bari bazinanye, ko Alice adatutse aja iwe giturumbuka nkuko bari babidushimije mu ntango. Ariko sinokubesha nta cizere dufite ku butungane buzohana uwo mu generale. Mu Burundi Generale w'umudede niwe nyene igihugu we yigira ivyo ashatse vyose. Ayo namakuru rero yahawe Pacifique Ninahazwe nkuko yavyandikira ku rubuga rwe Facebook, ndetse wewe yabandanije gutohoza mu yandi masoko yizeye yegereye Buja Cafe yaremeje koko igipolisi cagiye gutohoza kuri Buja Cafe. Ari makuru rero Pacifique Ninahazwe avuga ko agitohoza, avuga ko ari n'abapolisi babiri bararira Generale Isidore ndo kubwaye batazirana kubade boba bageze mu mpima kubera iyo dosiye nyene. Catozwe kandi n'andi makuru avuga na kubade yoba yaciye arungikwa mu rugendo rw'akazi hanze y'igihugu, aho nta vyemezo Pacifique Ninahazwe atanga nkuko avyivugira ko atari ya abibona. Niyo makuru masha rero yaragezweho kuri Alice naho kagiye yoba yaragandaguriwe mu rugo rwa Generale Isidore.
Yandi makuru nakamaramaza hari wariwe amenyo n'umupolisi none ubu ageze mu bitaro. Yitwa Konsili Mvuyekure na muvyeyi w'abana batanu areze wenyene aba mwitenga muri komine Mutimbuzi kugira abesheho umuryango. Konsiliya aratembereza utuyoba hafi y'ahahoze isoko nkuru mu gisagara ca Bujumbura. Kuwa gatanu w'indwi iheze hari ku itariki y'icenda Kigara mu mwaka 2022 Konsiliya yabonye mugenzi we Mediatrice Irakoze ahohoterwa n'abapolisi kumwe. Babibonye mwireresi yagiye irazunguruka cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Konsiliya bimwanka munda aja gutabara umugenzi. Polisi aca muri amenyo ku rutoke kugira amwikure. Konsiliya ararekura n'ububabare bwinshi akibaza ngo birasanzwe. Nawe nyene abapolisi ntibamusize cyo kimwe na Mediatrice n'abandi bakenyezi. Konsiliya yarafunzwe mu gasho ka Sojemak mu nyuma janwa muri BSR kuva ku wa gatandatu ku mugoroba yararekuwe, ariko rwa rutoke rubandanya kumumerera nabi. No rero yatangura kwivuza ariko ntivyagira ico bitanze, rutoke rutangura kubora. Hirya yejo kuwa kane hari itariki ya 15 Kigarama Konsiliya yinjiye ibitaro kubera rwa rutoke. Arwariye mu bitaro vy'igipolisi biri amaja kuri Shanike mu gisagara ca Bujumbura ivuza ku buryo buke bwiwe. Ubu rero agize indwara y'urutoke n'ubwoba bw'ingene umuryango ubandanya kubaho. Urundi rero ngo bwageze ngaho gute aho umupolisi asigaye arya amenyo abanyagihugu nk'imbwa isara, none akamusigira ubumara. Abapolisi rero ngo bazohindura ingendo kugira ngo abenegihugu batekanirwe. Ikibazo rero c'abakenyezi batembereza ibidandazwa mu gisagara ca Bujumbura benshi bavuga ko gikwiriye kwitwararikwa rwose. Abakenyezi babayeho mu bukene bwinshi bakoresha agatahe gato cyane, ariko kababesha ko n'imiryango yabo kenshi usanga ari na minini. Utari bake rero usanga banatunze imiryango bonyene. Ivyo bibanza badandarizwamwo mu gisagara ca Bujumbura ntikivyemera. Umwanya umwe abategetsi barabihoza, undi mwanya bakarwanya. Ivyo bica bivyara ko ikibazo cabo kiri mu minwe y'abapolisi. Abapolisi nabo nyene ubuzima bwabo bworoshe. Umuntu aravye ingene bahembwa kandi nabo baridoga ko batagifungurirwa neza. Umupolisi arenze abantu binjiza amahera uko iyo bangana kose, ariko akaronka ikosa ashobora kumwagiriza aba atomboye. Haca haba rero kumvikana. Bano bakenyezi bavuga ko bari haba polisi 2,000 by'amafaranga ku munsi. Polisi rero barafise n'umwanya barungika uwa yatuza. Amakenyezi rero atayaronze araheza akagira ivyago. Umunsi ivyiwe birafatwa birasanzazwa, ndetse ikibazo gitegerezwa kwiga ku mpande zibiri. Hari gutora umuti urama ku kibazo c'abana bakenyezi, harimo kandi no gutora umuti bano bapolisi nabo bavuga ko bashonje no guhana abanyonora agateka kazina muntu. Muyandi makuru muri kaminuza y'u Burundi abakukuruke bo muri 2020 bariko barasaba gutunganirizwa. Abakozi bo muri kaminuza y'u Burundi rero bo muri uyo mwaka bakukurutsemwo babwirwa ko bariko baratunganiriza, baja kubaza muri kaminuza bakabishura ko ivyabo bahejeje kubitunganya, bakabarungika muri NSS. Bagiye kubaza NSS nayo barungikwa muri kaminuza. None ngo babagize agapira. Ninde anezwe abatamba? Watanze ubutumwa yagize ati mwaramutse, jewe ndabandikiye ngo mutabarize abakozi ba kaminuza y'u Burundi bakugurutse mu mwaka 2020. Kuva muri Rusama uyu mwaka turimo w'2022 ntibariko bararonka agafashanyo kabo. Aho hose bababwira ko bariko barabitunganya gushasha. Iyo bagiye kubaza muri NSS babishura ngo nibaje kubariza ikibazo cabo muri kaminuza. Muri kaminuza nabo bishura ngo barabihejeje ngo nibaje muri NSS. Nibuka ko bariko bavyishura abatama ngo bapfume babikurikirana bonyene, baguma babazembagiza gusa. Jewe ngo umuvyeyi wanje yihebuye gose ngo vyamudugirije n'ingwara. Nimwibaze namwe gufata umutama canke umutamakazi ukamumaza inusu y'umwaka utamuhaye agafashanyo kiwe. Abo bategetsi boba bibuka ko nabo bazokukuruka mu myaka iza nabo bazoba ari abatama? Ni ikibazo rero umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Dr. Audace Manirambona, umuyobozi mukuru wa NSS General Major Emmanuel Miburo ngo nibagifate mu minwe kive mu nzira maze abo batunganirizwe. Ni inkuru rero tubashikirije twifashishije urubuga
Burundi ijisho ry'umunyagihugu. Bavuga ko rero barungika ubutumwa bw'abanyagihugu ko babutanze nyene, ndetse ngo ufise iciyumviro akaja agiterera. Abanywanyi bacu ndabakengurukiye cyane kubw'aya makuru. Ico ngusaba no kufyonda kuri subscribe canke s'abone, mwumviye vyinshi bivugwa cyane mu gateka kazi na mununga mu gisagara ca Bujumbura. Ico ngusaba nuko birongeka no kuri bagenzi bawe kugira badacikwa na yose dushikiriza. Muraza gukurikira n'andi makuru avugwa cyane mu bindi bisata bigiye bitandukanye, nkuko tuba twatorejwe n'amasoko yacu ari hirya nino mu ntara zitandukanye, tubakorera ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bitandukanye. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.